Mugisha bite urahora kumwe umeze neza. Hama jewe umukobwa yapibiriye iyi video arigusa, baramupibiriye. Bamaze kumupibiriya je ndamubaza ati ibi bintu biriko biraca muri groupe wewe ubizi? Nabimweretse gusa nakwise screenshot. Bukeye bwaho numva muri groupe yiwawe banditse bavuga ngo yapfuye. Ndiruka kumwandikira ndamubwira ati nimba utarabikora nk'ivyo bintu ntubikore please. Inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Mbona arasomye imeshaje ntiyanyishura. Sizere n'iminota 55 mbona ndungikiye ifoto yanditseko ripe ku nomero yiwiwe. Mbona ndungikiye inomero yanditseko ripe. Ndungikiye inomero yanditseko ripe ndagira ubwoba ca niruka kwandikira musaza wiwe acavuga ngo canke ariko araduhenda kubera ibimaramara. Ndamubarira ati jewe ntavyo nzi ndiko ndabibona muri groupe. Gaciye gatonya ica mbona iyindi nomero indungikira iyi foto ubona ikubise screenshot n'iyi ntuzeye n'iyi video n'iyi foto ngo yapfuye. Rero ntituzi ko yapfuye by'ukuri nuko akiri muzima. Umuryango wiwe uriko urarira, abasaza biwe bariko bararira, baguma bambaza ngo ni telefone mubwo ico gutangaza batelefonye hita baka uwundi muntu tubabariye ati yawe ikiziga kiri hehe nka twebwe turi mw'ikaratine ntibashaka ko tubarira na kimwe. Nta kintu na kimwe tuzi rero kungene bimeze. Abantu mudukurikira ku mbuga zacu canke mu ma WhatsApp wanashaka hariho hose muri mwarabonye amafoto acicikanako. Aya mafoto acicikanako berekana yuko uyu mugore yapfuye. Nararose amakuru nkuko mwavyumvise, mu nyuma canja gutohoza nitonze neza. Narimaze iminsi ndiko ndatohoza gushika uyu munsi genekerezo ya 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 maze kuronka amakuru atari kw'ivumbi yemeza neza yuko uyu mugore atapfuye, ariho nimuzima. Nikivyemeza ndaje nakiguhe ngaha mu matohoza yanje nakoze kugira ndabaha amakuru atari kw'ivumbi. Mfise uwo twavuganye nawe yagize icyo bivugako, ariko reka nabwiye ukuntu vyagenze. Mu ntango mwabonye hajya hejuru harimo akavideo gatoya kanyegeje kumbura ndagashira muri ya groupe yanyu maraza kumuraba wese kuko nivyo yashatse. Uyu mugore yakoze vya bintu nama ndababuza buri munsi vyo guhena canke gutanga ifoto uri gusa canke video uri gusa. Nama ndababwira ati nyaboneka abantu bahenda kuri telefone ngo ndungikira video ngo ndungikira ifoto ngo mpasho mugaca mubahereza bagaca bagira ivyo babagirira bakabata mu groupe mutabahaye amafaranga babaje gukora business. Uyu rero si mushasha ku mbuga ngurukana bumenyi haraja ko kabibona akabona ivyo postinga mugabo yararengeje karabikora nawe. Hanyuma nyuma yo kubikora rero wo wabikoranye nkuko muza kuvyumva ngaho imbere aca amusaba amafaranga ari batumvikanye ku vy'amafaranga aca mushira muri groupe. Nuko vyagenze rero. Uyu amaze kubona video ziwe zigiye muri groupe, abavyeyi we barazimurungikira bazibonye n'abasaza biwe emwe n'abana biwe n'umuvyeyi w'abana ngo 3 batari 2. Hanyuma yaciye apanga umugambi wo kuvuga yuko yiyahuye yapfuye kugira ngo barabe yuko bavuga ati bocavuga ibijanye no gupfa kwiwe, ariko iyi video barike kuza barayivuga. Nuko vyagenze. Amakuru atari kw'ivumbi ngaya ngaha nimumvirize uyaguha neza twavuganye umuzi avuga ati ibi bintu vyagenze ukunuku mu nyuma nanje nagarutse. Ni sawa Mugisha urahora komeye. Twebwe nari nakwandikiye ndagusaba uko udutangariza umuvandimwe ngaha Saudi. Zari tariki 3 z'uku kwezi. Yari saa 8 y'ijoro mbona video z'umuntu ziriko zirarengana muri groupe y'umuntu nzitwa Raisa. Hama mbonye iyo video iriko iriruka ca ndakubita screenshot ndamwereka. Ndabona ko message ayisomye jewe ca ndiryamira. Niryamiye ndetse mu gatondo bavuga ngo Raisa yiyahuye.
bamaze kubona uko Raisa ngo yiyahuye ca ndavuga ati oya ibi bintu ntivyobaho naciye ntangura kuguguma cyaniruka kumwandikira ndamazi nimba ivyo bintu utarabikora ntubikore inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima uwo mukobwa Raisa yarabisomye ntiyayishura saa 11 mbona umuntu andungikiye ifoto yanditseko ripe yiwiwe ku nomero yiwiwe ca ndamubaza ati wowe urinde birungitse aranka kunyishura ca ndamutelefona ariko kumutelefona hitavye uruntu rw'urumama nyene rw'urudarara ntabwo cari caraburazi ntihubuma imyaka irenga 5 ino Saudi yobegwe ijwi ry'umwarabu n'ijwi ry'umushagara ca numva aritavye avuga mu Carabu ca ndamubaza ati wewe urinde uri madame ngo yandika damu ca ndamubaza ati none Raisa yapfuye ngo ego yapfuye ca ndamubaza ati je ndi sisa wiwe ngo sisa wiwe ko tutakubonye uje gutora ikiziga hamwe n'abandi ca mvuga ati none yapfuye ikiziga kiri heya ca nkatiraho telefone amaze kunkatiraho telefone ca ndasubira ndamutelefona aranka kunyitaba mu minota nka 20 ingahe ca mbona bandungikiye ifoto ico ndavuga ati ico kiziga ntimugihambe Saudi ahubwo ikiziga mukirungike mu Burundi wa muntu yarumvirije voice ntiyanyishuye ubwo nyine ca mvuga ati nshima ko yapfuye nimufotore ikiziga mundungikire hama amenyeshe umuryango we wawe aca ariryamika ahantu aca yifata ifoto arikubita ifoto yazibiye mu mapama ca ndungikira musaza wiwe bakuru biwe baraye bararira umukobwa ngo yapfuye kandi umukobwa atapfuye umuryango wiwe uhavana urasubiranamwo bashwana ngo bapfuye ngo ni kubera video ziwe atambaye ziriko zirerekana mu mayoutube none Mugisha je nagomba ndakubaza ikintu kimwe Kauko umuntu yofata video akayipibiriya imaze imyaka 4 canke itembera canke 5 naho woba umunsi umwe ugafata ugakora amagafe ugafata ikiziga ngo gigaca ku nomero yiwawe ngo nimufate ngo ifoto ngo yapfuye ngo azibipa mu mazuru ngo murungike ngo mu magurupe ngo atandukanye ngo yapfuye ngo ndagusabye ngo zisambaze ngo mu bantu bose babone ko Raisa yapfuye sivyo none nikabuke wokora ikintu kukuriza kwawe ukabuzi ko ico kintu ari kiburi kurakora munyu mukagaruka kuraza imitima y'abantu ihagaze igomba kubaca mu kanwa ngo umuntu yapfuye jewe niho nace ndamubarira umudarara wiwe acambarira ati jewe yaraje gutora ishakoshi ziwe ngo agomba agenda hano ta mama ngo ntavyiwe wiwenzi acafata umuntu ahora munungikira amafaranga amutelefona ku mayinite yahejeje kuduha ifoto ari gusa intuzi ifoto ngo yapfuye acafata nyantuzeye wa mugabo aramutelefona amutelefonye uwo Raisa aritaba none kabuka umuntu wakora ibintu arizitse atekereje n'umutima umurimwo mu munda hano agafata video agafata akifotora ngo yapfuye atafuye Mugisha nashaka ndakubaza abakobwa baturi Saudiya sinzi ko twabaye nk'amashitani nakungene wowe uzi ko ufise mama wawe ufise papa wawe ego ivyo bintu byashikiye abakobwa benshi si wowe nyene tubabishikiye ugafata bamaze kubona abavyeyi bawe bamaze kubona ifoto yawe uri gusa ugaca ufata iyindi foto ngo wafuyire ikiziga ngo bafashe ngo ipama wazibiye mu mazuru uraza umuryango wawe uhagaze sivyo Mugisha jewe nagomba ndabivuge nk'umukobwa nanje ndi Saudiya ibi bintu by'amafoto bantu bari gusa byashikiye abakobwa benshi byashikiye abantu benshi mugo umuntu bikiriko birashikira akerekana ari gusa ntabari umuntu ababaye kimaramari abari n'ikivumwe nta muntu atarabona ibirigwa biraca kuri YouTube ku magurupe atandukanye ngo umuntu afate ngo ubwambure bwiwe ngo abuhereze umuhungu amakuru numvise ngo umuhungu yavugije intuzi video yiwe yaba muri Kenya yaramufitiye mu miliyoni n'unusu agira aramwishuza yaciye amubarira ngo ndagupibiriya atangwa gutanga ama video yiwe sivyo none umuryango wari umaze kwakira inkwano wari na dote yari yabaye umukobwa agacagira ibintu nk'ivyo onye hamwe agacagaruka akifotora ifoto ngo yapfuye kandi atafuye Mugisha turasabye nka wewe umuntu novuga kuri umutetezi w'abanyonge abakobwa bari Saudiya nimba ari amahera tuba twaraje turondera amahera y'imiryango niturondere ngo nuko tugomba turi abakecuru bazima
ukitereka telefone ngo ahantu ukipibiriya ngo uhejeje kwipibiriya ngo hinde uhangayikisha imiryango n'inshuti n'abagenzi ngo wapfuye. Nandikiwe nk'abantu barenga 20 bambaza ngo Raisa ngo nzi ko yapfuye, jewe ntabizi. Mwico nakubarira bukeye bwaho nagiye mbona yari kwa ebana yapostinze n'ubu ku mastatasi waguma posting. None ubwo n'ubupfasoni nyabakijyaho umuntu binadamu afise umutima n'ubwenge yofata video ziwe agafata ifoto yiwe ngo yapfuye akazibira ipama mu mazuru. Mbe ntibaze ko ico witariyeko kikubako. Bukeye bwaho naciye ndamwandikira aca drama reka ibintu vy'amadrama. Si wewe tubonye ubwambure bwawe wenyine, ati ubutuba bwaciye kuri Facebook ku ma YouTube twabonye ni bwinshi, reka idarama zo kuguma uhangayikisha umuryango wawe. Mugisha ndabikubariye nk'ukumbariye ngo ninkore ndakubariye kungene vyagenze. Byarambabaje cyane mbeshwe no kubona iyo video, siwe mukobwa wenyine nari mbonye ari gusa. Nababajwe n'ifoto kugira ngo ahangayikishe umuryango, barare badasinziriye barondera abantu batandukanye, n'umutubarire ko ari ivy'ukuri, n'umutubarire ko bafise amavoyisi ya bene wabo bandika babaza ati nimutubarire by'ukuri ko yapfuye, barize n'umuseru bihanaguye. Ubwo n'ubupfasoni nyabakayeho gufata ukagenda kwipibiriya ngo wapfuye utapfuye. Akora makosa abiri ni kama vile wanasema ngo mtungu ameua ndege mbili kwa jiwe moja. Apibiri ifoto ari gusa hama chongera pibiri ya nifoto ngo yapfuye kandi atapfuye. Ubwo n'ubupfasoni nyabake bariko baraduhataga bakogatori Saudi. Tuzotaye mu Burundi menga turi nk'ibimara mari. Ubu turataha mu Burundi nta n'umuhungu wabake kutuvugisha avuga ngo twari gukora uburaya Saudiya. Tware gipibiriye nta n'umuhungu yumvise uri Saudiya. Ikintu ngo shaka ko gusana kukuda amahera ntiyopfa kurondemba agomba gushire mu nzu. Bakavuga ati ndamushire mu minsi 2 mu nzu ngo nzosange video yiwe iri ku rubuga. Aca mara. Rero je nagomba ndakubarire n'abandi bazokumva iyi video, niwaramuka ukoze ibintu ugakora iryo bara ngo wipibiri na reka idarama aho gusenga Imana uvuga ati ahubwo nibabone nyere ko ibyo naje kurondera kwari kwipibiri naje gukora amapornography Saudi. Mugo ntucugaruka ukora ikindi cyaha kabiri, ukora icyaha cyo kwiyerekana uco wongera ukora n'icyaha cyo kwiyerekana ngo wapfuye. None ubwo n'umwana we ntazaza kubona idarama zanye nawe yiwe, ibaza kubura umugore uvyaye gatatu ugakora ibara nk'iryo onye. Ni ibintu biteye isoni, ahubwo jewe yaba nari kumubona nari kumukubita n'amakofe. N'umukobwa akikora ibintu nk'ivyo onye n'abatarabikora bumve uko kubikora ari wowe uba wimara amaji. Urakoze cyane. Mwavyumvise rero, uyu ni uguhaye amakuru atari kw'ivumbi, amakuru n'ibimenyetso ati nyaboneka vyagenze ukunuku. Donc arakambwira yuko yanyandikiye ambwira kuri ibi nyene, kandi mu by'ukuri yanyandikiye, ariko nanje maze kunyandikira yarantumye gutohoza kandi naratohoje. Maze kuronka amakuru rero duhurije hamwe nawe. Amakuru atari kw'ivumbi nuko uyu yigize umupfu canke yiyishe kugira ngo bibagire bino bintu yakoze, hanyuma bace batangira kuvuga iby'urupfu vyiwe, hanyuma bibagire aya mahano yakoze. Bimwe nibwo nababuza buri munsi. Ibi vyo rero byarateye ubwoba n'abavyeyi biwe, bitera ubwoba basaza biwe. Hano ndabumvisha musaza wiwe ariko aravuga asaba n'ikiziga, aho se bari bafise amakenga yuko atapfuye. Ati nimba yapfuye nimuduhe ikiziga, ati nimba atapfuye naho ni mu bitubwire. Ariko nabo bafise amakenga yuko atari yapfuye, mugabo gusa ubuhoho maze kwemeza neza ko ariho yabikoze kugira gusa ngo kubera ibimaramare. Reka dukurikire musaza wiwe. Aba bakobwa mejeje kubarondera nariko ndabatelefona, bambwiye yuko batari kumwe, baramwihakanye, bambwiye ko ati batari kumwe. Jewe natanguye numva ndabatelefone menga bari mu bintu byo kwiririsha, mugabo mugeze kubavugisha bambwiye yuko batazi, nawe nyene ntibazi iyari. Urumva ngo nkaba nshaka ngo kugirane ngo wewe umpaye izi nimero ngo nugende ngo urabe ngo muhiri wabo. Urumva ngo yaragiye, ngo yaraziye gutora ivarize yiwe, ngo yaragiye. Mama we umwanya umwe bambwira ngo yaragiye, ngo yaraje gutora ivarize. Naimva bara abakobwa babiri bose banyitavye, bose bamvugishije bose, mugabo nta kintu cy'ukuri bambwiye. Bavuze ngo nabo nyene babibona uko nyene, ngo bagira bakora amatohoza. Hello
Assalamu alaikum. كيف حالك طيبة؟ هلا أخو رئيسة. قولي هلا رئيسة. Udiki Burundi. Kabini maiti. Ibwa maiti raisa. Muguri moti. Mafi moti. Ikirakata binti. Yaha binti garebi. Guri moti mafi moti. Odi maiti Burundi. Okay? Ingo shatu vugana jumpa y'amakuru mutima uramvuyemo. Jena gutelefone vyazi. None eme. Vyagenze gute ibintu nibiki nivyo canke n'ububeshi je siniko ndavyumva. None bigenze gute kunyandikira nimero yanje muyikuye muyisanze mu telefone wiwe mbabarira umbwire yoba yapfiriye he. Ya mashini sinasobanukiwe none uyu muntu yiganitse ngani Raisa. Uyu muntu yiganitse ngani Raisa n'iki ni mumizo nkuru. Ambaye barafesi ya Raisa wenyewe ulipigia simu akapokea. Hiyo namba ile kutumania picha inbox kama Raisa alikufa ndo wapatie namba yake. Mimi hata ukimpatia namba yangu kule hakuna kindaongea mimi na yeye. Maana mimi Raisa haiku kwangu. Mimi ndamwambia ndamjibu kwanza aje. Alikuja kushika mizigo yake saa 11. Akatoka akaenda. Mimi siko na Raisa ndamwambia nini? Nyuma ya musaza wiwe rero musaza wiwe nawe yagize amakenga ko atapfuye naba bagenzi biwe ngaha muri Saudi Arabia nabo nyine baragize amakenga yuko atapfuye bavuga bati ama audio mumva ama audio y'icarabu bandikira uwiyita ko ari uri hari amayiti uri ku mayiti ati nimba yapfuye rero tamuduha amayiti tuyajane mu Burundi ariko urumva nyine kubera ko ahari kandi ari muzima usibye tuno dupama yishize mu zuru gusa agashaka ngo yapfuye ariko ahandi ni muzima yibereye ngaho nta kibazo ndakimba afise ubareka ari inyama zisikeye muri Saudi Arabia nimugire ngo yarapfuye ni muzima ariko bino bintu yitaze by the way yigeze nabi kirazira kwitara urupfu ivyabaye byarabaye mugabo ntigice bituma witara urupfu ya nuko rero reka nce sezera inshuti abakunzi mwadukurikiye ngaha kwishene YouTube Urugendo News ariko mukwerekeza ku musozo nagwa amazina bumvishe kandi ayandi ma audio hano makeya ari nayo ya nyuma duce dusezerana nikindi kiyago 11 na dakika 43 unaona hapo sasa ananiambia niko mkufika hata dakika 10 hazikufika nikasikia zona ananiambia Raisa iko hapa akatoa begi zake akatoka kaenda nikapata hizo namba za gifti huyo gifti aliko pale nikamwambia WhatsApp utapata ukifika kwa mlango wapigie simu wakufungulie ilikuwa saa 11 saa 12 hata haikumkutanishaje kupata iko mzima acha kuishitua waambie tabako wasiku na stress ya bure Raisa iko mzima anatulia anapumua wa afya na akili wewe hata singoje kumpatia namba zangu mimi mpatie namba za wao rafiki yake wako na upamwa kuna wapigia simu hapo ndio mpatie namba za wao rafiki yake wapigie mimi hata kimpatia namba zangu kuna chenga msaidia mimi siko pamoja na Raisa kwa kuingilia manyumba huko mpe namba za wale rafiki yake wenyewe walikutumania picha ya Raisa kama alikufa ndio wapatie namba zake wamuulize kwa mimi sina na Raisa na Raisa hata kimpatia namba zangu kuna kienda mwambie umviriza wewe ujya mwarabu mubwire aterongekere ikiziga tukibone umviriza wewe ujya mwarabu mubwire aterongekere ikiziga tukibone murumva yuko abantu bose bafise ubwoba ati none eme vyagenze gute yapfuye bafise ubwoba nyine kandi budasanzwe ya nuko vyagenze rero kandi uyu nabwiza ukuri ko ariho kandi ari muzima murakoze rero reka ndangirize ku mpanuro nta mpamvu yuko muza muri yica mwabantu banje mwe nabwiye kubera iki mwiyica mwiciriki erega niyo washize uwo muzigo hanze ntucupfa uvuga ati nta kundi reka baze barawuraba nashatse nyine ko bawuraba hanyuma bakaza barirabira mugabo ntiwaca wiyahura vraiment muzigo ngo wapfuye ka utapfuye erega nuko gusa twebwe nyine mu Burundi dufise umuco kwerekana umuzigo nk'abazungu bo babikora kugira ngo bishimishe abazungu vraiment kwerekana umuzigo nta na kimwe kibatwara mu bwo twebwe nyine kubera n'umuco wacu iyo ico gifaso ni kigiye hanze umenga ibara riraguye
soza muri gumya rero byibuze mubikoze muze murerekana hepfo ntimwerekane mu masura yanyu kuko mbona byose ndabibashishikarije ariko ndiko ndababuza mugabo ndabahanuye byibuze uramutse ubikora ugombye kurenga umurongo utukura wo tumunyegeza iyo sura basi kuko nkuwo yaba ataboneka mu maso ubu nta ntiyari guhangayika utaboneka mu maso ntushobora kumenya uwo ari we byumvikana ko rero ikindi gihe bishitse mukarenga umurongo utukura mutuma muri akundi kuntu mubigenza nkuko mvuze mugabo amasura mukaza muranyegeza murakoze.